Nyawera hapa M23 anaingia kapepea shia bongo ndio tunafilma Nyawera ndio hapa Nyawera hata ndafungia njia ni Nyawera. M23 anaingia mulongo mzima. Maua. Angoyo. Maua. Karibu. Muingie. Baliberateur, libere. Karibu. Muingie. Karibu wakubwa, karibu. Muingie. Karibu. Mugini kwa wazi, karibu. Mina filmeti manumishe roho. Karibu baba. Karibu. Maua. Niko na filmeti manume roho. Karibu. Karibu baba. Karibu. Karibu wakubwa, karibu. Karibu. Les libérateurs. Karibu baba. Mwingie mtukosha watoto. Kuri uyu wa Mungu uheze umuryango w'ubumwe bwa Afrika African Union watanze imburi ko leta iharanira demokarasi ya Kongo igiye kwicamwe ibice ivyo bita balkanization, no kuvuga igihugu cari kimwe kigacika mu duhugu duto twinshi. Ahani nyuma yaho iminsi ibiri gusa iheze ikiroberi M23 gishigikiwe n'u Rwanda cinjiye Bukavu, umuji ugira kabiri mu bunini muri Kongo yose y'ubuseruko. Nidushaka balkanization mu buseruko bwa Kongo. Bankole Adoye ashinzwe amahoro n'umutekano muri uyu muryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika yabwiye bamenyesha makuru ya Addis Abeba muri Ethiopia ku cicaro cy'uyu muryango inama iheze yari yahuje abakuru b'ibi bihugu. Bwana Bankole yarongeye ati, turasaba gukugwa kw'ingabo za M23 nabo bose babafasha mu dusagara twose no mu miji yose barimwo n'ikibuga c'indege ca Goma. Hagati yaho habonekanye imirongo miremire y'ingabo za M23 n'izindi mu mamodoka zigendagenda hagati mu muji wa Bukavu. Ingabo za leta ya Kongo FARDC nabo bose babafasha baza bamaze gukinjura, nta migwano ikomeye ibaye. Ukugwa kwa Bukavu, umuji w'abantu barenga miliyoni, ntabwo mu by'ukuri wari urinzwe neza n'ingabo za leta ya Kongo. Ico kimwe n'umuji wa Goma wafashwe mu mpera z'uku kwa mbere guheze. Ibi byahise biha M23 ubugenzuzi bwose bw'ikiyaga Kivu. Imiryango mpuzamakungu igumisa ku Rwanda guhagarika gufasha M23. Gusa n'ubundi u Rwanda ruhakana ivyo barurega. Amakuru yizewe mfise nuko M23 ize yamaze kugera muri Kamanyora, agasagara kari hagati y'umuji wa Uvira na Bukavu. Intego niyo gufata Uvira, umuji w'abantu hafi ibihumbi 700 ugira kabiri mu bunini muri Kivu yose y'amajepfo. Nuko bakagenzura intara ya Kivu y'amajepfo ni ya Kivu y'uburaruko. Ingwanyi za M23 zinjira Bukavu zakiriwe n'abenegihugu isinzi bagwiriyemo hanini rwaruka mu mabarabara, abandi bavuza impundu mu mabaraza y'amazu yabo.
hafi y'umupaka uhuza uyu muji n'u Rwanda, bamwe baravuze impundu bagira bati nimwe twari turindiriye, dukeneye impinduka muri iki gihugu cacu, dukeneye ubuzi. Umwe mu banyagihugu baho Bukavu, Kigohwe Karimbasha, yabwiye ikimenyesha makuru c'abafaransa AFP agira ati twakiriye abacunguzi bacu, akanyamuneza kuzuye imitima yacu. Bamwe muri aba banyagihugu basabiza ingwanyi kudahagarika gushika bageze Kinshasa, umugwa mukuru w'igihugu. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zataye Bukavu kare kwa gatanu heze, zisiga ibigwanisho vyinshi, muri ivyo vyagiye bitoragurwa n'abasivile n'ibisuma vyaho mu muji. Haragaragaye gusahura amaduka n'amabiro ya leta, mbere n'ibigo vy'amashirahamwe adakorera inyungu ONG. Gusa abantu benshi bagumye biyugaraniye mu mazu yabo kubwo umutekano wabo. Abiboneye ivyabaye bavuze ko babonye abasahuzi bikoreye amabido y'amavuta, amagunira y'amafu n'amakazi y'ibiyeri basahura biruka. Mwijambo M23 yavuze kuri wa gatandatu heze, yasabye ko abanyagihugu bahi Bukavu ko bo kwishira hamwe mu tugwitugwi mu kurinda umutekano wabo. Izi ngwanyi kandi zasabye ko ingabo z'u Burundi ko zosubira mu gihugu cabo mu maguru masha. Gusa hari amasasu yumvikanye mu gicugu cy'uyu wa Mungu heze, cane cane hafi y'ibirindiro vy'igisirikare ca leta mu muji. Umwe mu banyabukavu yabwiye AFP ko ingabo za M23 ziriko zirukana abasirikare bari bagitera Kagere ku ikambi, kandi bamwe mu banyagihugu bariko basahurira mu nduru. Mu itangazo yasohoye, leta ya Kongo yavuze ko bari kubakurikiranira ibintu hafi isaha ku isaha, kandi bongeye kwagiriza u Rwanda ibyo bise umugambi wo kwigarura uturere n'ubusahuzi. Nubwo bakintambara ishobora kwadukira akarere kose, imiryango mpuzamakungu yasabye kenshi ko izi mpande zose zigwana ko zohagarika intambara, ahubwo bagashira ibiganiro imbere. Gusa n'ubundi vyabaye imfabusa. Umukuru w'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe ONU, Bwana Antonio Guterres, mu ijambo ryiwe yugura inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ya Addis Abeba, yasabye ko ubusugire bw'ubutaka bwa leta iharanira demokarasi ya Kongo ko bwo kubahirizwa, kandi ko intambara y'akarere ko yo kwamirizwa. Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa yasabye ko ingabo z'u Rwanda zokugwa muri Kongo bwango. Ubwongereza bwo buvuga ko ibitero bishigikiwe n'u Rwanda ko bishobora kwadukira akarere kose k'ibiyaga binini. Abashakashatsi b'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bavuga ko hafi ingabo 4,000 z'u Rwanda ziri muri M23. Iyi ntambara ya vuba imaze hafi imyaka 3, leta ya Kinshasa yagiriza u Rwanda gutera kaduruvayo mu karere kugira bibe kandi badandaze amabuye y'agaciro akoreshwa cyane mu mabateri n'ibyuma by'ubuhinga buhanitse bitandukanye. Aya mabuye yuzuye muri aka karere ku buseruko bwa Kongo, kandi ngo u Rwanda rurashaka kwigarurira ubutaka bwo kurima. Ibi byose u Rwanda rubihakana, ruvuga ahubwo ko umutekano wago ugeramiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho ikorera muri aka karere, cyane FDLR. Bakavuga ko yagize uruhara muri genocide y'igihumbi 1994. Iyi igizwe n'abahura n'abategetsi n'abasirikare ku ntwaro ya Perezida Juvenal Habyarimana. Ariko koko FDLR ihagaze gutu? Ese koko yoba ari kibazo ku Rwanda? Eseho balkanization muri Kongo izoshoboka Kongo bayicamo ibice? Bandanye ukurikire The Megamind mu gihe turabira hamwe intambara yajegeje Afrika yose. Kora subscribe aho hasi kugira tuze turagendana. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Aho utaha.